Mw'isasa ridasanzwe barimwo ryo mu kiringo cyo kuva kw'igenekerezo rya 14 gushika kujya 25 Munyonyo no mwaka ryatumweko n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste NDAYISHIMIYE abakenguzamateka baremeje bose umuhuza w'Abarundi mushasha kw'igenekerezo rya 17 Munyonyo umupfasoni Aimée Laurentine KANYANA kugirango asubirire Nyakwubahwa Edouard NDUWIMANA yararangije ikiringo ciwe c'imyaka 6. Inama y'uwo munsi ikaba yari irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE. Kw'igenekerezo rya 22 Munyonyo umuhuza w'Abarundi mushasha akaba yararahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'Inama nshingamateka na Nkenguzamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo atangure icesa ayo mabanga. Kuri uwo munsi nyene abagize umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe bararahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'Inama nshingamateka na Nkenguzamateka. Nabo ni Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye umukuru w'Umurwi, Reverend Pasteur Clement Nziza, umupfasoni Lea Pasikazi Nizigama umunyamabanga. Abandi bagize uwo murwi barahiye ni Aloyizi Batungwa nayo, Sadiki Abudara Kajandi, Ambassadeur Stella Budiriganya, Ambassadeur Rohaka Vakure, Reverend Pasteur Erina Himana, Abi Pascal Niyonkuru, Maître Deo Ndikumana, n'abapfasoni Alice Nijimbere, Denise Sindokotse na Charlotte Rukundo.